rya mutima mweranda nimuhorane n'umukama. Tuje kuri nahaza umukama tumukengurukira kuri uyu munsi yatwongeye ubuzima, na cyane cyane tukana muri nahaza twibuka umweranda yitwa Ireneo, yari umwepiskopi yapfiriye Imana. Irene mweranda, hariho abitwa ba Irene batari bake, kuvuga abantu b'abanyamahoro. Nawe nyene icamuranze akuru yari umuntu arondera amahoro hagati y'ama-ekleziya mu ntango zayo, kubera ingorane zaza ziraca mu ntango z'ekleziya. Ariko na cyane cyane yari umuntu w'amahoro, mahorerane, amahoro yuko abantu bohurira mu nyigisho imwe y'ukuri. Yaritanze rwose n'urukundo rwinshi mu kurwanira ukuri kw'ivy'Imana, kuri kw'ijambo ry'Imana, kuri kw'inyigisho y'ekleziya, kuko no muri ico gihe cyo mu ntango z'ekleziya hariho ibintu vyinshi bihuba kumana nk'uko uyu munsi vyuzuranye. Turakeneye abantu bafise ingabirano bene izo badufasha gusobanura neza ukuri kw'Imana aho kuri, kugira ngo abantu ntibaze baragendera mu mwijima w'ibinyoma bishobora kwiyambika biri vy'Imana, ariko muri vyo harimo ibintu vyica ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'Imana mu muntu. Batumenyesha ko yabayeho mu gihe kiri hafi gose y'abatumwa. Yabaye umwigishwa wundi mweranda yitwa Polycarpe. Polycarpe nawe akaba yabaye umwigishwa w'umutumwa Yohani. Uko kuba hafi y'abatumwa byaramutumye nogira nti yuzura ingabirano ya Kristu yazutse mu bapfuye ikiri mu mushuhira wayo. Ariko iyo ngabirano ntiyigera isaza, yama hafi yacu mu nkuka y'imisa, kuko mu nkuka y'imisa itwijiza muri ya nkuka ya Kristu yabambwe ku musaraba ku bwacu, akazuka mu bapfuye, iguma idusubiza mu itoto ryayo, kugira ngo ubuzima bwacu, ubuzima bw'Imana muri twebwe ntibusaze ngo bupfe. Kuri aho hose bidushikira mu buzima, ugasanga ntitwitwararika kugwiza umuco wo kumenya ivy'Imana mu buzima bwacu ngo bidushigikire, nugira ni mu ntumbero twiha mu buzima, mu vyo tugenderako, mu kungene twiyumva, mu kungene twitahura. Ugasanga bidutuma twitahura kutariko, dutahura kutariko ubuzima, mu gutahura kutariko abandi. Tubanze ivyo byose tubisabe kukigwa mu mukama, tumuhereze no mwuka y'imisa dufise umutima ugororotse. We warungitswe gukiza abigaye, mukama tugirire ikigongwe. We waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirire ikigongwe. We wicaye iburyo bwa Data ngo tubere mu ngoro, mukama tugirire ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirire ikigongwe, maze nyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose, iduha ubuzima bw'amahoro. Dusabe. Mukama warahaye umwepiskopi Ireneo mweranda gukomeza inyigisho y'ukuri n'amahoro y'ekleziya. Kubw'igisabisho ciwe, ukwemera n'urukundo nibidusubiza itoto, kugira ngo twame dushishikara gukomeza ubumwe n'amahoro mu muryango wabawe. Tubigusabishije Yesu Kristo, umwana wakaba n'umukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Nimwumve ijambo umukama yavuze kuri mwebwe mw'abana b'Isirayeli, akabivuga kuri wa muryango wose
naduganye mu kuwukura mu gihugu cya Misiri. Ni mwebwe gusa namenye mu miryango yose yo ku isi, nicyo gituma nzobagendera kubera ibyaha byanyu byose. Mbega abantu babiri bojana batabanje kujya inama? Canke intambwe yoroha mu kibira ataco yishe? Akabunda k'intambwe kotontomera mw'isenga ryako ataco gafashe? Canke inyoni yogwa hasi batayiteze umutego? Umutego woshibuka ataco ufashe? Canke inzamba zokugirizwa mu gisagara abantu ntibakanguke? Icyago cotera igisagara umukama atakirekuye? Erega umukama Imana ntacakora atabanje guhishurira imigabo yiwe abasavyi biwe aribo bahanuzi. Intambwe iriko iraroha ninde yoreka kugira ubwoba? Umukama ariko aravumera ninde yokwanga kumubera umuhanuzi? Narabatembagaje nk'uko Imana yatembagaje Sodoma na Gomora, mukaba nk'igishirira cokowe mu muriro. Ariko ntimwagarukiye kuri jewe. Uko niko Mukama agize. Kukaba nkako ngibi ibyo nzokubwirira Isirayeli, kandi ko aribyo nzokubwirira itegurire kubana n'Imana yawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turitabe ibyiza urituvuga tuti: Mukama ubutungane bwawe nibundongore. Mukama ubutungane bwawe nibundongore. Nturi Imana inezerwa n'ibibi, umubisha ntawe iwawe. Abishima ntibaragama imbere y'inyonga zawe. Mukama ubutungane bwawe nibundongore. Arampa inkozi z'ikibi, agatikiza abanyakinyoma. Umwicanyi n'umuntu w'ubwunge, umukama aramwanka gose. Mukama ubutungane bwawe nibundongore. Nanjye urukundo rwinshi mfitiye ruranyubahura nkinjira mu ngoro yawe. Nakubita ibifukamiro hasi ntanze ingoro yawe, kandi nkabigirana icyubahiro cyinshi. Mukama ubutungane bwawe nibundongore. Amajambo yawe Mukama aduha umutima n'ubuzima, kuko ari wowe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Aleluya. Nimuhorane n'Umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Yesu yuriye mu bwato, abigishwa biwe baramukurikira. Hanyuma rero mu kiyaga haduka inkuruma amahanga, mbere ubwato burarengwa n'ibisebuzi, nawe Yesu akabasinziriye. Abigishwa biwe baramwegera, baramuvyura bati:
erega Mukama dutabare turatikiye. Araheza arababwira ati mutewe ubwoba n'iki emwe mw'abantu mwemera buhoro. Araheza arahaguruka abwiriza umuyaga n'ikiyaga, haca haratekana neza. Babantu baca barubigwa bavuga bati uyo muntu umuyaga n'ikiyaga vyumvira agenza ate? Nitwakirize yombi iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana amajambo y'Imana azananye mu buhanuzi bwa Amosi. Muri iri jambo twumvise twumva ingene Imana ihambarira igihugu cayo, kagira iti nimwebwe namenye ba mbere, ariko murampemukiye muramparamaje mu bindi bihugu. Kandi itegurire rero guhura nanje. Uku guhura n'Imana ivuze ngaho si uguhura nka birya tugira tuti twahuye na Yesu baratugirira neza. Ni uguhura n'Imana ishaka kubacisha kw'abana b'intoke, kandi mu nyuma barabibonye. Imana burya irababara. Ku munsi w'Imana turiko turahimbaza umunsi mukuru w'umushaha wa Yesu, ujya bacapura useseka amaraso. Si igicapo cyo gutangarira gusa tugatwagwa tugatamarira tugaherayo, ariko ni ukukibona mu buzima bwacu ingene amabi yacu, ubugito bwacu, ububisha bwacu, ubwiyorobetsi bwacu bushobora gukomeretsa bukabaza umutima w'Imana. Imana y'abakristo si Imana yo mu vyiyumviro, si Imana y'abafilozofe, si Imana y'ibiharuro by'abapitagoro n'abandi. Ni Imana y'ubuzima bw'ukuri, kuko ushobora kubwira ijambo ribi rigakomeretsa umutima w'uwundi, kuko ushobora kwihindukiza imbere y'uwundi bikamukomeretsa, ukamuhinduka mu kanya gatonya, kandi kubera umutima mubi. Kujya ushobora Imana nayo nyine igihe tuyihindutse nuko bimera igihugu cyayo kikayihinduka. Bari barasezeranye, Imana ikumva ko babaye ikaza kubabwiza ukuri. Uko kuntera kagere hinge mere nk'ubabishije gatonya, murabi bibagarukako. Mu gihe tugumye mu rukundo rw'Imana, hari urukingo rwayo rudupfuka, rukaduha kuba muri yo dutunganiwe mu mahoro adatangwa n'isi, amahoro y'umutima, amahoro y'umuzirikanye. Sinzi ko birabashikira ngo mwumve igihe mwaguye nko mu kintu kiremereye, ukumva ingene ushobora kubura n'amahoro mw'ijoro, ugasinzira ukangagurika, ukumva ko utari iwawe. Ivyo bintu musare umutima abibazigamire, ntibibatakarane, kuko iyo utakaranye utangura kuzura ko rero ukumva umenga naco bikubwiye, uriko uragenda uriko uratakara. Kandi ivyo birashobora gushikira abantu usanga umenga baramaze kwimenyera mu vy'Imana, nk'uko ku gihugu c'Imana bitabuza ko kigomba gusubira mu ngeso z'ibihugu bipagani bitaramenya Imana. Burya rero tugire Kristo, uko twegera Imana tugakundana nayo rwose, niko mbere igihe dusubiye gukora ibibi biyibabaza gusumba uriya atigeze yegera Imana. Haba baca bagira bati jewe ndayisenga mu Kenya, sindayegere rwose ku buryo ntayibabaza iyo bishitse ngasubira kuba. Si ivyo. Ahubwo ni ukugira ngo dutahure yuko igihe twegereye Imana, igihe duhisemo ko abakunzi b'Imana, ni ukubihitamo nyene kandi tutarabinyuma. Muri bukejo yize ko aragira ati nkurikira
kurikira ureke abapfu bahamba abapfu babo. Si abapfu bapfuye gusa niko Yesu agakoresha iyo mvugo, mugabo ntusubire inyuma mu vy'abapfu. Hari igihe usanga umenga turashaka gukurikira Yesu Kristo, tukagomba gusubira inyuma mu ngeso z'urupfu. Izi nyene igihugu yagiriza, nako Imana yagiriza igihugu cyayo twumvise ejo hahise. Gusa rero Mukama kugira ngo we nyene adukomeze mu bucuti nawe, mbere iyo bishitse agakangira akaduha ijambo ridukarira, ntiducike intege nk'uko umenga adukwiye, mugabo abagomba kudutyorora. Aho Mukama yaragomba gusubira gutyorora igihugu ciwe. Hari igihe bishika tugashikirwa n'ingaruka z'ibyo tuba twaraciyemo bibi, canke ibindi byose dufata by'intumbero mbi mu buzima, ariko ari uburyo Imana ireka kugira ngo tuhacire ubwenge, ejo hirya y'ejo tuhakura ingingo y'ukwigaya ntitubisubiremo, kuko ukwigaya nico bivuga. Mbere tukanatanga n'impongano. Besha igihe duha tumva iryo jambo ry'impongano tukumva umenga ni nk'igihano. Si igihano, oya, ni ugusubira kureka ikigongwe c'Imana kikabyura ubuzima bwawe. Kandi impongano nziza si ibyo gusafatira kubwira ati genda uvuge mwaramutse Mariya 10. Kijya n'igisabisho, mugabo wenyene gumenya gufatanya impongano patiri yaguhaye be n'ukwigaya kumwe guhera kugira ngo gutangura isakramento ry'ikigongwe. Kuko umuntu iyo yigaye by'ukuri cyo bita la vraie contrition, ni ukuvuga yuko aba yabanje gufata umwanya akabona ikintu yakoze, iyo cazananye, ingene cagiye kiyubaka muri we, aho camushikanye, kugira ngo ashobore kumenya rero no kumviriza umutima w'Imana ingene amufasha kuva mu mayeri n'imizana ya seki. Kiriya gisabisho patira gusaba kumweje kwirega, kigaheza kikunganira kwa kwigaya kwawe, kigaherekeza za ngingo z'abafashe mu kwigaya, kugira ngo ubuzima busubire gufata intumbero nshasha, usubire kuba kuri kumwe n'inema y'Imana. Mu nkuru nziza Yesu turamubona ari mu bwato, ari kumwe n'abigishwa biwe, ibiseruzi bikabazungagiza, bikaba kubarengera, bagatumtura, bagakoma induru, bagatabaza Yesu. Ahanye ni hamwe Yesu turatumvise ejo yaraheje kwigisha ati nkurikira, reka umwe akamubwira ati nkurikira, akagira ati reka nje guhamba dawe. Amaze kuvuga ibyo byamurikira, ahagurutse agiye, abigishwa baramukurikira. N'abigishwa biwe n'abakunzi biwe bari kumwe kandi ari ngaho, ariko nikibuze ko ubwato bwabo buzungagizwa n'ibiseruzi. Tugire Kristo. Hari abantu babona yuko umenga kubera inyigisho z'iki gihe, umenga kumenyana na Yesu, ko abakunzi ba Yesu, umenga nuko byose byo kubera mu kurya umuyondi. Ntibigire bagira bati icyo bakomakoma. Umukunzi wa Yesu arashobora gushikirwa n'ibintu mbere bikomeye. Cyo gituma Yesu ari mu ntango ejo ariko agira ati kumukurikira, ni ugukurikira mbere n'umuntu adafisa afashe umusaya. Rimwe Yesu aratubanira mu kuri, barambona abantu bagomba nko kwihebera Imana, bakaza bati bimeze gute, cyane kubwire ibintu bimwe. Ugenda ubizi ejo n'ibyakukanga, ubwato bukazungagirika, n'utumutwe ari ngaho. Atari kwihebera Imana, ugukurikira Yesu kose hari ahantu dutegerezwa guca mbere kugira ngo tugaragare nk'abantu bizigiye uwo bari kumwe, gusumbya gutera ubwoba n'ibiriko birabashikira. Tugere Kristo. Ayo maze muyumvirize neza. Kenshi turashira umwitwarariko wacu ku biriko biraba, ariko ntitubone uri kumwe natwe muri ibyo biriko biraba. Kubera guheza ubwenge n'umutima mu biriko biraba, tuca kwicwa n'ubwoba,
tukibagira uwo uri kumwe natwe, kandi biriko biraba ari hari none si hari mugabo isi nzeye bagiye kuvyibuka ariko bonye bati turananiwe ibi bisebuzi byabateye mu bwato. Aba benshi mu bigishwa ba Yesu n'abarovyi barazi ubuhinga bagira ni bwo gutwara ubwato mu kiyaga, ubwo buhinga bwose bwabahezeko. Barumva bati karatubana, niko biyumviriye kuja kumutabaza. Nihari niho yama, n'igihe hari ibintu biriko birakuzungagiza byo mu buzima bwa misi yose. Bishobora kuba ari byo mu buzima bwa misi yose, mbere bishobora no kuba ari ibintu ego hari n'abo ushobora gusanga bari mu nyoshambizi vya bigoye bagwana, ugasanga umenga ni intambara bariko barazungagirika mu kiyaga. Ikiyaga turazi kandi ko atari umuyaga gusa, ashobora ugasanga ni umuyaga usanzwe, mugabo mu kiyaga kandi harimo amashetani, ubasha bubi. Bashobora gushobora kuzungagiza ubuzima bwawe, kinjirana n'ibintu bigutera by'ibyaha bibi, ukumva umenga ubuzima bwawe ntibugitora neza ico buri. Ibuka kwazambira Yesu, ukoma akaruru uhamagara Yesu, ari ngaho kandi azobikankamira rimwe usubira utora inzira yawe. Kubyo nawe utangara nk'uko nabo nyene batangaye bati uyo muntu vyose bigangurukira ninde? Ico kibazo kirahambaye, kureka ngo Yesu wacu nitumumenyera. Abigishwa bari baza bamaze kumenyera bibaza bati turamuzi, mugabo Yesu nitumumenyera n'uyu munsi, uyu mwanya nyene, uyu munsi nyene arafise ikintu ashobora kugira akagutangaza. Uko bukeye kumubwira uti Yesu urampa uyu munsi mbona agasubize kawe, ndakwifuriza yuko umunsi ku munsi uko nyene abishatse yoza arakwereka agasubize, akakwereka ati yacute ubwoba n'ubuzima ibiriko biraba, ahubwo izigiye jewe n'amandi mu buzima bwawe imisi yose. Amen.
sabe kugira ngo ituro ryacu rishimwe na Mana Data rugira byose. Dusabe impuka tuguhereje mu kanyamuneza ku kwibuka Ireneo Mweranda, ni kuninahaze Mukama yongere dufashe gukunda ukuri kugira ngo tubungabunge ubumwe bwayo butayegayega. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Amen. Horana Mukama kirurutse umutima udushimira umukama Imana yacu. Niko birakwiye kandi biratunganye ko tukuninahaza tukagukengurukira iminsi yose na hose umukama muvyeyi mweranda Mana y'amahoro ushobora byose, kubwa Yesu Kristo umukama wacu warahaye Eklezia yawe uburyo bwo guhimbaza umunsi wo kwibuka Ireneo Mweranda kugira ngo turemeshe n'akaroro yaduhaye utumurikire n'inyigisho ziwe, wongere utwamize kwijisho kubera igisabisho ciwe. Nico gituma twihetse kuba marayika no kuberanda bose ngo tukuninahaze tukiri hano ku isi mu kwama tuvuga tuti uri mutagatifu mutagatifu mukama Mana y'ingabo, ijuru n'isi bisazwe n'ubuninahaza bwawe. Habwa impundu mw'ijuru, arakaninahaza uje kubw'umukama, nahabwa impundu mw'ijuru. Mana nzima niwe bweranda nyabwo, niwe bweranda bwose bukomokako, cyo gituma tugusavye ngurungike mutima mweranda tagatifu zishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagira bamufata kugira ngo atambure ko barakwa vyishakiye, yafashe umukatara gukengurukira arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kunda afata ikarisi yongera gukenguruka, ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese, iyi ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire mu nyibuka. Bani b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Niho rero mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, tukagwereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, dukenguruka iteka waduteye tukarenguka imbere yawe ngo tugushikanire impuka. Turatakambye dushimitse umutima wa mweranda nadukoranirize hamwe, aduha umutima umwe ko dusangira ku mubiri n'amaraso ya Kristo umwe. Wibuke mukama Eklezia yawe ahiri ku isi yose, wiyuzuze mu rukundo. Utwibukire umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Gervasi, nabo bose mukama waragije umuryango w'abakristo. Mana nzima akira igisabisho umwe wese ariko araguhereza mu mutima wiwe, igisabisho cyabo bose turiko turagisangira, ko turasangira ino nkuka y'imisa bayikurikira ku nsamirizi zabo canke kuri page Facebook ya Radio Maria. Tukagusaba twese umutima wo kugukurikira tudahugunga, twamize umwitwarariko kuri wewe uri mu buzima bwacu, usumba ugutega ubwoba n'ibiseguzi bibuhetera mu buzima bwacu. Akira mukama igisabisho duherereje isamizi yawe, ubandanye uyiherekeza uyihagarikira mu butumwa n'ibikorwa wayihaye. Uhagarikira ibikorwa vy'amariaton tubandanya, uyihezagire umusaruro uzovamwo, ubandanye umenyesha iyo nkuru nziza itsinda ibisebuzi vyose vy'ubuzima. Akira kandi igisabisho
duherereje abarwayi bacu, abaremerewe n'ubuzima n'ingorane z'ubwoko bwinshi, abaremerewe n'imyaka, abasaza bacu, bose ubaremeshe, bakumve bakubone mu bwato bw'ubuzima bwabo buriko burazungagizwa n'ibihusi canke biriya. Turaguhereje abadiyakoni bacu buca bubika ku biganza mu madiyoseze yose, ngo bakomereze umutima wo kugukurikira muri wewe, badakebaguzwa, atakibahugumvya, ubashire mu gihagararo cawe. Akira kandi igisabisho duherereje abacu barengutse iwawe. Turaguhereje kuri uyu munsi uri hejuru y'umukunzi w'isamirizi warayimpamagaye Berthe Ntacomaze, hambavu yiwe tukahakika n'aba dusabira uyu munsi Leokadi Barakamfitiye, Balthazar Gahwege, Janvier Nzaramba, Jeanne Mukarwego, Emmanuel Sabimana, Joseph Guri, Michel Guri, Patrick Guri, Soten Sambirubusa, Bernard Banyezako, Joseph Ngabonziza, Colombe Sambirubusa, Dorothée Akimana, Menedor Sambirubusa, Rose Kamaraba, Immaculée Ntawebasa, Lazare Hichinuka, Madeleine Niko Bimeze, Ange Ntagahoraho, Emmanuel Ntamagiro, François Sengiyumva, Stanislas Ndayishimiye na Marcienne Masabarakiza. Utwibukire n'abandi bose Mukama ubona dutwaye ku muzirikanyi, utwibukire abatagira ikibasabira imitima iri mu purgatori, abariko baracikana bose aya mango, ubakiri iwawe baruhukire umuco w'ubunazwa bwawe. Na twebwe turitakambiye twese utugirire ikigongwe, dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuri nahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe, abatumwa n'aberanda bose baciye kuri isara abatoni bawe, tubigusabishije Yezu Kristo nyene umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nutegwa iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora vyose, hamwe na mutima mweranda wongero ninahazwe mu myaka yose. Dawa twese uri mw'ijuru, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka bigirwe kw'isi nko mw'ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiriye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara dukiza akabi. Mukama turakuzamvye, dukiza akabi kose, dutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, tugirire impuhwe udukingire igicumuro, tugendere mu itekane ryawe mu kurindira ubuhigwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristo. Ninahazwa mu myaka yose. Mukama Yezu Kristo yabwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yaje. Nturabe ibicumuro vyacu, urabanyabona ukwemera kwa Ekleziya yawe itabaza amahoro n'ubumwe, ishaka ryawe ryame riranguka, ni wenyene ubuzima n'ingoma ubu no mu myaka yose. Horane amahoro y'Umukama. Mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro, mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro, mwagazi w'Imana wokura abantu ibicumuro. Barahiriwe abatumire b'Imana, nguyu mwagazi w'Imana, nguyu ukura abantu ibicumuro.
ati jewe nanje ngo baronke ubuzima kandi ubuzima bw'umwuzurira.
Horana mukama turakuzamye kubw'aya mabanga twongereze bwo kwemera kugira ngo uko kwemera Ireneo Mweranda yazigamye gushika pfe akaboneraho kuninahazwa kutuzigame natwe mukuri ngo kutugire intungane. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Horana umukama. Imana rugira vyose Data Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire kandi yamane namwe. Mushenguruka mugweze turashikanye. Abandanye mugira umunsi mwiza. Mukama Yesu warakoze kuduha Bikira Mariya ngo atubere umuvyeyi. Kumwe wabwira Yohani umwigishwa akunda duhengeshanya kubwira umwe muri twebwe uti ube nyoko wawe. Nanje umwigishwa n'umukunzi wawe ndabakiriye wanje ubanje no mu vyanje vyose. Muvyeyi wacu ukaba n'umugabekazi wa Radio Mariya, turamushimiye nawe kutwakira nk'abana bawe. Utubere muvyeyi kumwe wamubera Yesu i Nazareti, uturereshe ivyo waresheje Yesu, utugira abigishwa bahimbara koko umutima wiwe. Warakoze mawe kuturonsa Radio Mariya iduherekeza, ikatuba hafi mu bihe vy'umunezero eka no mu bihe vy'umubabaro. Bikira Mariya mawe ngiki gihe ciza ca Mariyato, igihe kibereye co guhimbaza Radio Mariya ivyiza Imana yarambuye mu buzima bwawe no mu buzima bw'abumviriza isi. Twifuza kwemera kwihuta kumwe nawe muri no Mariyato ngo dushire bose ireme ryo kutigera dutega ubwoba n'akazoza, ahubwo tumenye kugategura neza mu Mukama, dufashijwe n'inkuru nziza turonswa n'isamirizi yawe Radio Mariya Burundi. Kabura Mukama wongere ukomeze mu bakristu bose, na cane cane abagitekereza urukundo ruzima rw'iyo talenta baduhaye mu muryango w'abakristu, maze urwo rukundo ruserukire mu kwitanga mu gisabisho, mu bikorwa no mu ntererano yose ivuye ku mutima mwiza. Rero twese umutima wo kwitanga no gutanga mu vyacu, ubwami bwawe buze butsimbatane iwacu. Hezagira Mukama abumviriza isamirizi yawe, ronsa umwe muri twebwe inema yo guhinduka no kuba mushasha mu gihe yumviriza isamirizi y'umuvyeyi wawe. Undi mwihezagiro abo bose bazokwitangira igikorwa ca Mariyato y'uno mwaka. Ishikanwa no kwitanga kwabo birazobabera kumwe n'imiryango yabo isoko y'imigisha myinshi y'ubukiriro bwawe. Amen. Mugabekazi wa Radio Mariya, Yosefu Mweranda, Tereza umwana Yesu Mweranda, Papa Yohani Paulo wa kabiri Mweranda, Ireneo Mweranda, beranda mwese muri mwijuru, bamarayika barinzi bacu, izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda.